Welcome back kuri channel yacu. Channel ni Bujahit, murayizi ni the only one Bujahit. Utarabikora ugira ubikora ubunyene, urakora subscribe, uce bugura kajya ka notification kari ruhande, hanyuma the next video uce uwa mbere kuyibona ya. Hama it's me your host Mishu Miracle. Uno musi ndi kumwe raperi, ndi kumwe n'umuririmbyi, murazi ko twama turondera impano nyinshi. Uno musi twashimye kurondera raperi. Uwo nawe se undi ni Fiston, ari muri team ya aca bimbwira vyose aza kubinyibutsa. Fiston ndakuramukije. Ndakuramukije cyane Mishu. Umeze neza? Je ni sawa kabisa ndashima. Kuba takumenye ubibwire hariya. Ni Fiston, kazina k'abavyeyi, n'uburaperi ni Fiston gusaho ni FASTON. Nk'abantu mu raperi w'umurundi, nkamba n'umuziki muri group yitwa Kids of Dance bita Code, benshi bita KOD, tuvyakira gucyo nyene. Yego. Kubura umudanseur kongera kandi ukaba umuraperi ubwo ubona kweri bifatana. Ego. Byose n'umuziki. Ego. Iyo ndiko ndatamba mba ndiko ntamba umuziki. Iyo ndiko ndarapa ndapa umuziki. Umva byose n'umuziki kabisa kandi nta n'ingorane bintera kabisa. Kuririmba kandi ugatamba ubwo nta avantage birimo kuba ushobora no gutamba kuko ni benshi abaririmbyi benshi batazi kwifata neza kuri stage batazi gutamba. Ego. Nico kiramfasha gose kuko iyo ndamutse ngiye nk'ahantu guperforminga même si les occasions ziza gake ndamenye ngene nifata kuri stage ndumva ko umuziki wanje na utamba uko binzamwo kose ariko nkumva ko na utamba yego nico bimfashije gose. Ubu duti les occasions ziri rare kubera iki? Biragoye gose aha mu Burundi cyambere nuko sinzi abaraperi gose abaraperi turakumirwa sinzi impamvu kandi ikindi naco ni Amazina nyene nka jewe mvuze Fiston ni bake uzokumva banzi nabagenzi gusa uzumva ati Fiston ndamuzi naka nabonye Fiston ako ni bake ubazana mwibarara ngaho tumuraperi yitwa Fiston ramuzi oya kubera iki yo kaje yo kugenda kuba mubone ntayihari kabisa. Kubera iki ubaze yuko abaraperi mu kumigwa canke agaruka y'amazina yandi nyene? Kubera ko niko biraboneka uja mu giteramo rimwe uzasanga umuraperi ryari hehe nk'ibiteramo bimaze imisi biba dufate nko muri Primusic akarorero urigera wumva umuraperi yagiye kuririmba umuraperi ngaha mu Burundi aronkiye okaje aruko yitegura ikintu ciwe ugize naho ngo ramutumiye bahamagara y'amazina nyene amwe tuzi yakoze kandi kuva kera so kuvuga ko ari kuvuga nabi ako ni Amazina yakoze kuva kera bavuga ati naka ntuzenya hariya katumurondera no muraperi ako nibitiramo biki uzosanga harimo abaraperi ayo mazina naye hayiga Fiston oya arazwi ugiye kurondera mu biteramo karaba mu biteramo nka bitatu biherutse kuba uzosanga ho muraperi umwe cankwe babiri oya bariho sindi buvuga amazina oya ariko bariho turamaze kuyibona ni ibintu bizwi yego. Fiston ageze ku ndimbo zinga jewe indirimbo ziwanje bwite naririmbye ndi umwe ni zitatu yego hama n'indi imwe ndi kumwe n'umuntu witwa the rapper yego nizo. Kubgawe wibona hehe mu myaka 5? Myaka 5 ndiko nibona hariya mu kirere kabisa kuko ndiko ndakora ndiko nshaka gukoresha imbaraga mfise yego kugira naje nshobore kuja muri Amazina na imaje kubwira ntaho ntayavuze amwe akunda kuja ku stage yego. Hari abagenzi bawe bakora rap bari kwarategura ikintu novuga kizokoranya abaraperi kubgawe ukivuze kwiki? Ntibeshe ni Kingdom yego ni ikintu ciza abaraperi yo turonsi okaje yo gusa ko ndazi nibo baciteguriye nta muntu yabarondeye ngo tubarondere ngo muri abaraperi ngo muze dukora ikintu nibo bacikoreye kandi ico ni cyumviro ciza nukudutera intege natwebwe turi inyuma tukavuga ati abagenzi bacu bariko barakora reka natwe rero tubarabira kakarorero iyo kaje ibonetse natwe tuzoshobe kurondera ivyi wacu dutegura ivyi wacu yego.
ndabona umenga muri rap urafise mu mihari kuntu kubera iki wacaguye rap utagiye muri R&B alors que ushobora kucuba umustar facilement. Rap ndayikunda. Rap iroroshe gutanga ubutumwa. Ni nko kuvuga mu Kirundi bajya vuga amazina. Ni nko kwivuga amazina. Guhibongoza no kuri nanda kubeshe sinzi guhibongoza. Umva umuntu arondera ikintu impano yiwe asanzwe afise ico yiyumvamwo. Sinoja kuririmba mibongoza atavyonse. Oya nje ngaho nkoma induru bataniceka. Ti ujya mu nakaririmba ibiki kandi R&B si ikintu cyo kuva kuvamya gutyo nyene. Hari amanoti tegezwa gukurikiza utayazi rero ukamenya ati rijini rya kangahe rikurikirwa niri ivyo rero ntabizi nurudubi nabandi ko ndagira ariko rap ukundi ko ndavuga ndumva ko noserura ciyumvira nkavuga ati mishu gute urakomeye nkumva ko vyoca bija no mu ngoma fasile uca vyoroha. Tugeze muri wa mwanya mwiza wa TikTok fise awards zibiri ndagusaba izimpera baririmbyi babiri b'abarundi woze hande Kidumu na Fizo. Fizo na Sadbi bari mu gasho bakubwiye kurekura umuntu umwe uri kurande atari ndabijeje kubarekura umva vyongora vugira umuntu umwe kugira rekugwe vyogora bivana n'ikintu baba bakoze imbere yuko ndabarekura uraba ikintu umuntu yagirizwa ikindi yagirizwa rero numvise uyagirizwa iki nkumva kira cyo ntwara nagatwe na genda mukuyeyo umva ubona mugumiza akigumirayo yego. Aha ne wahe muririmbyi yahevye muzika kiriho wifuza ko umunsi umwe wo mubona agarutse mu muziki abarimvyi ba kera Yakuba barimbanya Some of a Mix ujya mu yarangiwera sana iyo utaba umuririmbyi wari kubiki n'ubu umuririmbyi ntube n'umutamvyi wari kubiki nari gukora ivyo nsanzwe nkora je suis l'ingénieur yego nivyo nari gukora umva iyo ntaje mu muziki cyangwa iriki nakora ivyo nize nivyo vyize iyo bitakunda ngenda tunayikara nyumbani acha nturiya kabisa Imana ikacikora ivyayo. Industry ndakivuga ko abantu babimenyere industry uyize kwiki industry y'umuziki ni industry y'umuziki nyene n'umuziki guteza imbere umuziki harimo abaririmbyi hakabamo umuziki urumva nico ndakiziko kukundi bakunda kwivuga ngo industry ni industry nyene y'umuziki. Industry igizwe n'abandi industry y'umuziki n'abaririmbyi n'umuziki yego. Kubwa umuproducteur uri karagukamera hariya CK jewe ama television ama media urabikuye muri industry musicale. Oya ivyo kona ninde aba barajamo no muri ninde nawe wojamo kabaza umuntu none ninde iri muri industry y'umuziki. Oya umuziki ni umuririmbyi n'uwo muziki wiwe agiye gukora kumbwiye ko industry wewe ndagukuyemwo nujya c'est vrai urafise ico ufashije mu muziki ariko urashobora kugenda no kuba batwara amabisi kabaza ati bivyo wanyu bimeze gute bakakubwira ntibisigura ko bari muri industry y'umuziki. Media winegura kwiki media y'Uburundi media y'Uburundi ntaco nayivuga ko kirekire bakora uko bashoboye nta muntu azoja gukora ikintu kirengeye ico umutwe wiwe urimo tibafise aho bageze aho media aho evolution za media z'u Burundi zigeze naho niho ubwenge bwabo bugera niwe uja gukora indege utarakora n'umuduga misho taramenya ingene bakora umuduga ubwenge bwabo bugeze aho nyene buhagarira aho nyene ariko ugiye kuronderera kure uzokora hama iyo media sino inegura kuko bakora ivyo bashoboye kandi bazi sinoza kwemeza gukora ikintu atacu ryagerageza. Ngenda kubwira amazina atatu urambwira ico uyaziko. Ndakubwira izina nka Fizo muzi kwiki. Fizo n'umuririmbyi w'umurundi ndamuzi kuva kera nakuze numva indirimbo ziwe yego. Shani Queen nawe ni n'umuririmbyi kazi w'umurundi yaririmbye indirimbo za bose ndabava bose baza kubara baririmbyi kazi n'abaririmbyi ndashaka ikindi kintu ubaziko kiri special Fizo nta kintu kirenze atari umuririmbyi w'umurundi. Shani Queen nta nayambu turahana no mwibarabara duhuye no kumuraba nawe andavye nuko nyene nta kinini ndamuziko n'umuririmbyi kazi w'umurundi.
Natasha we nawe uramuzi n'umurundi n'umuririmbyikazi w'umurundi nuko nyene nta kindi kirekire ndamuziko yego. Iyo uba umurimyi wari kurima iki? Yamba umurimyi nawe kurima ikintu mbona ko iyo sindiko comera. Igiki wo prefeye kurima? Hajya kurima biragoye, sinshobora kurima ibiharage ahantu harimo umuceri. Yaba mba ahantu barimo umuceri no kubwibo nyene ati dufate nk'akaru igihanga norima umuceri bubanza urumva umuceri urembuka gose, ariko nje mugamba hariya ndarimya lesorgo. Fista aba ex wanga? Aba ex cyo kibazo kiragoye ko ntabonzi ntaba ex nigeze ngira ico nzi fise umukunzi nta mu ex ko mvuze mu ex no ko nabana nigeze gukunda. Abo mwagendanye ni benshi abagenzi nawe mwibarabara twaragira bitemishura komeye twarageranye twari benshi bro. Fista yakanda gushimire cyane. Urakoze cyane bisho. Abakunzi bose ba Bujahit ndabashimire ko bari kumwagumanye natwe muri abantu ba grave cyane ndabaprefera. Mugumane Bujahit nimwibagire kugira subscribe, j'aime na comment. Hama yari jewe Mishu Miracle inyuma kuri kamera yari CK. Mubandanye mugumana na Bujahit. Je vous aime et je vous embrasse. Ciao ciao ciao.